watanguye kuja mu vya Rastafari nka ryari garisi kuva kera nkivuka. wapfutse uri umurasta kandi izi derede zawe zishobora kuba zizimvye Rasta woman nyimba uvukana na Amerika Oya, urumva twebwe rero baca babona ngo umurasamani ntaco uzovamwo ntacyo uzopfuvuyemwo sivyo gasha Blaise ndavyumva ariko mu bisanzwe umurasamani afise umutima mwiza nka jewe untutse ndakubwira uko nyene arabwira nti Blaise ivyo heje wose uravyimba naheje uzobiza ukabimbaza jewe ntavyo nzokubwira oya urumva abarasamani mu bisanzwe naho nyene nawe yeba urumva si vya bindi bavuga ngo babikizi ngo babikisha donc nyimba ricamo babaja urumva hari igihe baje bahora bambana muri ville enda bo Chegeva sa tatuage aha hose umushatsi ni wanje Rasta woman bagaca kubona rero ngo tuzovamwo ibi What's up people, what's up guys, bakunzi ba Blaise journalist. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu ngaha muramubona no mu Rasta woman akomeye sana. Akaba yitwa izina rya Alice, sinzire ko yo bidondora. Alice, welcome again in the house. Yitwa Alice Nyagatoma. Hanyuma nkabamba mu Gihosha, kabanda mu Rastaman kandi akomeye cyane. Bo Alice nko ku bantu bataba bamuzi yogerageza kwidondora abo turi kumwe ngaha. Alice ninde, avukiye hehe? Nuwajari giste basi nka biography wawe. Alice ninde? Biography yanje navukiye Gitega. Dumwe Gitega jewe. GTGC. Gitega bubahwe. Urumva mvukira Gitega hanyuma tudukuri Bujumbura Ngagara. Mu Ngagara. Hanyuma namutanga Suje namutangano. Wabaye mu Nagihosha rero. Wabaye mu makaritiye mu Giti kwe. Urumva. Alice none parcours yiwe y'ubuzima yagiye arabahe yaciye na he. Yarabaye ni Burundi umva naragize Imana iheze amashuri. Naciye nkorera muri école française n'uranzi gifaransa. Muri école française hamutera genda hanze. École française? Wari umwarimu? Yego. Ugahundura akazi baye. Imyaka ine uvuga igifaransa. Aho uri igifaransa kuri we. Mvuga igifaransa no gusoma ikirundi we. Urumva? Hama ndagira ubwo buzima. Ariko ncagenda hanze. Sigaze nibagira Uburundi bwanje ko Uburundi bwaje ndabukunda ariko nabaye umurasamani kuva kera. None aho hanze wabaye ni hehe? Narabaye muri Mali. Narabaye muri Côte d'Ivoire. Ama pays francophone. Narabaye muri Ntuze, nabaye no mu France imyaka myinshi. Aho nicyo gituma igifaransa wawe umenga ntaco bitwaye. Watubwiye kuri umurasta woman. None ko wavuze kuri umurasta bo. Wotubwira gatoya abarasta bameze gute imico y'abarasta abarageza kutubwira. Urumva abarasta baradutandukanye mu bisanzwe. Umurasta man canke rasta urumva nkanje Blaise uraza ko mugenzi wanje urabona je ndiko ndabura umugi ariko ndabona urumva barabatandukanya bakababwira ngo uyu unye amura umugi ibintu urumwa je ne disconvient pas ibyo je ntibindaba uko hari n'umuntu ashobora kuza kansororera Blaise ifana kandi anywa inzoga anywa ifana byakampa inzoga urumva sindamura umugi sindanywa ariko abarunwa bazi gituma barunwa je ntavyo nzi naho ni fresh were watanguye kuja mu vya Rastafari nka ryari garisi kuva kera nkivuka wapfutse uri umurasta kandi izi derede zawe zishobora kuba zizimvye Rasta woman nyimba uvukana na Amerika urumva twebwe rero baca babona ngo umurasamani ntaco uzovamwo ntacyo uzopfuvuyemwo sivyo gasha Blaise ndavyumva ariko
mu bisanzwe umurasamana afise umutima mwiza nka jewe untutse ndakubwira uko nyene arabwira nti Breze ibyo heje wose uravyimba ojo naheje uzobiza ukabimbaza jewe ntavyo nzokubwira oya urumva abarasamani mu bisanzwe naho nyene nawe yeba urumva si bya bindi bavuga ngo babikizi ngo babikisha donc nyimba ricamo babaje urumva hari igihe babije harabambana muri ville enda bo shegeva sama tatuage aha hose umushatsi ni wanje bagaca kubona rero ngo tutopamwo ibi mugabo umuntu wa mbere mwiza Gabreze murasamana aho yandabazi ko bafise umutima mwiza amapara sivyo baratwitiranya ahubwira ngo wowe ibi ariko sivyo Breze woranze bambara n'umunsi muri kundashwana noba nkubeshe sivyo noba nkubeshe kabisa nico rero mbwira abarasamani bose abantu bariko baranyumviriza ntimufate ngo umuntu afise amadred nkanje ubunye rero ni Burundi ho vyatanguye bagira na bya biri by'amafu ntuzeye amafu dread iyi ni yiwanje abantu bariko barandaba dread naturel no nkaho maze imyaka ingaho timoshe gari 5 utimoshe urumva kubera nkunda intuze yanje je nageze kugenda gukora ahantu Breze ngiye kurondera akazi bambwira ngo uri prête ugira ukuremo ayo madred ngo n'ibintu double naturel ibikunda kurazikurako utkubera ibibaho nabarasta abarasta n'abana beza badufata nabi mugabo ariko urumva ko ari abana beza abantu babiyumvira gusa uko batari hama Alice bayarigeze kuba imfubyi woduha ko basi mama story ntoya kuri narabaye imfubyi kuri mama ico no bwira no hanura abagore Gabreze bari ini Burundi apana bari Burundi ngo mu Kirundi bavuga ngo ubaye imfubyi ubaye iki iyo ubaye uzumama ubaye imfubyi sivyo narabaye imfubyi ariko aba bagore bariko baranyumviriza ujya bajya abana ubugiye kurera deja wewe Breze uwo muntu aba yakuye ahantu utiteguriye ugere kuba ku rugo bajya abana bafate neza kubera nawe ntubuzabiba uko bizogenda nico nagituma gasha Breze cegano nje nzogira uwundi munsi tugereke bati tukidebate ko nyene ari kigwanira bikwiye nyene kwacu ibintu bimeze neza jewe mbaza dabore ngere byagenze ndashaka rero tugira uwo muco narasabye Imana yabwa nti Imana ndakwinginze umugabo afise umugore umugabo yapakaye kugira iryashure ry'ubuzima uri bandaye sivyo umugabo yapakaye bajya abana biyiwe ubarere ubereke ndabereke yuko abantuziye bose sico kimwe abamaratre atari cyo kimwe abamaratre sico kimwe tu sais ne fais jamais du mal à quelqu'un parce que un jour ça va te retrouver yanaka faransa urumva gasha Breze urazi iyo kuragira nabi umuntu tu ne sais même pas qu'est-ce qui va t'arriver demain oui ntuzi ubuzima bwanje naje we Breze sinzi ubuzima bw'iwawe cyangwa ndakubwira yuko bajya bagore bagira naba abana basanze hajyanye ntuzi ico bazopfa kandi kindi naco ngani nakubwiye ni cyanyuma ntuze kumbaza ikindi kibatsi oya ntangorane yumve yaje urumva un exemple d'abord wewe uraje uwundi mugore ajazanye abana bira kwa papa jenga nabira televiziyo inyuma umva n'umwana wa papa ukarabira televiziyo hari inyuma abandi bana bajya amata n'umureti nawe usega nk'umuyaga nande umva isangira n'abakozi sibyo none naho azobyara uwundi mwana no uwo mwana yabyaye kuri papa genzo mukunda kwa kundi ntibikunda oya
babagore muriko muranyumviriza bahisomo bahicirwa Kameme mwigishe urumva menya ico mushaka umwana wundi ntuza muzohurira ndabasabye rero nukuri kw'Imana yego umve Alice hanyuma nzosubira kugira ikiganiro ejo Blaise uranyemereye oya ntangorane mwino misi abakunzi ba Blaise journaliste n'abakunzi bamenya n'ibi media uwo Alice mubona no mu Rasta Woman tugiye kubana kenshi mu biganiro uno musi twari kwiki kiganiro kivuga ko ubuzima bw'abarastafari nibi bivuga yuko iyo umwana abuze umuvyeyi ababaye imfuvyi mwumvise nawe ko abizi ashobora kuba yaranabibayemwo murumva ko ari umu expert mbe hajya umu expert w'umukobwa bavuga n'umu expertise n'umuvyi nuko nyene urumva ngenda babwire abantu mwese bariko baranyumviriza babwire abagore sivyo mwitahure cyabazanye mu rugo d'abord Kameme mumenye yuko we uwo muntu yawukuye mu kabare ndakubaze Blaise jewe uzonkura muri ntuze yabavita gute muri boîte ngo hanyuma ngo nzoce mbu umugore kirumvikana uriyandindira ivyo bintu byose bikamvamo kuvamo psychologiquement ndabasabye urumva ndakubaze reka twatanguye ku ntuze ya ikiganiro ca mbere ndavyumva tugiye cyo bituma abakunzi bamenya muravyumvaga abakunzi banje mwese muriko muranyumviriza ndumurasamani w'amahoro jewe n'ukuri ndabasabye mwikebuke kubona umuntu afise amadress kuba ko ari umunyarumogi nagura umugi leta uramara ndiko nawumva oya ndabizi sindangwa rikere urumva ariko abantu bose bamboye bacambwira ngo n'umuntu wa rumogi sindabi ariko ababinwa n'ubuzima bwabo byose ngira mu buzima bw'undi muntu hanyuma Blaise bana Alice tuyaze neza mwese ngira ngo mwabibonye ndifuza rero yuko mwese abaravye kino kiganiro ni kiganiro citwa tumenye nibi urumva nkuno munsi ko tumenye vyinshi kuri Alice no Rasta Woman ngira muramubona amatatuwaje amadreadlocks n'ibindi vyinshi yababwiye urabona ko ngaha cafye ko Che Guevara hacafye ku musaraba ni ibintu bikazakaze ndifuza rero yuko mwese mwaravye kino kiganiro mukunde Alice murumva yuko azi vyinshi ku buzima no hanyuma mu kindi kiganiro tuzomutumira kugira ngo atubwire vyinshi bitandukanye ku buzima bwiwe ikindi kandi twobibutsa nuko ngaho munsi hari hano ushobora kugira s'abonner na like cyangwa mu gifaransa j'aime ugashira na commentaire munsi ndifuza ko byo bivyo kugira ngo abantu mwese mudukurikirana muzohore mubona notification ku biganiro bishasha twakoze ndifuza ko Alice bababwira akajambo kagasunika rugi nk'abantu baba badukurikiye abakunzi ba Blaise journaliste n'abakunzi ba Alice ndifuza abakunzi banje cungana mwibwire Blaise ndagushimiye cyane yego ugize neza nawe hama ndagushimiye cyane yuko nzohora hari ikiganiro nzogera na Blaise hirya yejo cy'ubuzima mabaye imfuvyi ikindi kigira kabiri nzogira ikiganiro nagize kandi kane ku ntuzeya ry'umuntu uzeya umumama ngo none Blaise abo ngenda ndabivuye Blaise ko bazi ikintu kimwe none nzobwira umuntu ngo guba wubaka nanje byarananiye divorce basi we ahubwo abantu ni wakababwiye nawe oya icure nico bizokurikira rero ukabona bikunaniye mama na papa ugira nimba baravyanye mugende muhure basi none byananiye jewe nzo bigusigurira kandi naje byarananiye Voilà, ama Blaise ndagushimiye cyane nawe wakoze neza kwitabira ubutumire bwacu naje ngane maki yego none burya barastamani barishira ko tuntu sinshobora uturababwira Kameme hanyuma rero ndakunda cyane bakunzi banje mushikire Blaise nari munsi mugume mugira s'abonner nari sawa twabare tubasavye abantu mwese mwahora mufata abarasta woman n'abarastaman nk'abantu babanwa rumogi muze murikebuka kuko izo mvugo mukoresha sizo Kameme n'abantu b'abanyamahoro je nka Alice tubanye imyaka myinshi ngaha
umuntu w'umunyamahoro kandi siwe wenyene tubanye n'abandi ba Rastafari beshi ariko gusa n'abantu b'abanyamahoro nta ngorane ntiboga ikintu uri hanze bo n'abantu batagura icupa ngo bashobore kwimarana kamenya niyo mpamvu rero mubandanye mudufollowinga rise mugiye kutubona kenshi turi kumwe ngaha stay tuned kuri Menya Nibi Media no kuri Praise Official wagwane.